Hari igikorwa kijanye no gusuzuma ibyo twakwita les capacités z'abasanzwe bariko barashira mu ngiro imigambi yo mw'ishirahamwe CPEPU. Aho twashoboye rero guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ingene basuzuma nogira nti abasanzwe igisata c'abajejwe abakozi ressources humaines, turabira hamwe ibitegerezwa mu mashirahamwe, turabira hamwe nyira amashirahamwe yitunganya n'ingene abatunganijwe, turabira hamwe ibijanye nogira nti n'imbono y'amashirahamwe la vision, turabira hamwe na mission y'ishirahamwe, turabira hamwe nogira nti n'amavaleur ngendegwa ko ishirahamwe nka CPEPU isanzwe nogira nti ari ishirahamwe rukristo isanzwe rifise. Hama rero turabira hamwe ivyo vyose bishobora gutuma ishirahamwe ko rimaze igihe kinini izo aberisanga ari ishirahamwe risigaye ku mazu gusa, kandi ibikorwa nyezina nogira ntibivuga bituma ishirahamwe ritera imbere bitagihari. Twari rero isuzuma mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'ishirahamwe kugira ngo dushobore gufasha abajejwe gutunganya ibikorwa by'ishirahamwe kugira iyindi ntambwe bashoboye gutera, kugira ngo ntibazosange bakiri hahandi, barabe bajane n'ibihe mu bijanye nogira nti no guhanahana amakuru yerekana ibikorwa bariko barakora, visibilité y'ibikorwa bya CPEPU, batunganye neza ibijanye n'ibikorwa ibijanye nogira nti muri rusange n'ubuzima bw'ishirahamwe, ubuzima bwa CPEPU. Hama hagacajamo rero no kwinegura ahejeje kuraba izo nguvu baba bafise nk'ishirahamwe, bakarabira hamwe intege nke, bakarabira hamwe amahirwe kumura n'izindi ntambamyi, bagaca bagira rero nogira nti ingingo afashe, hama n'ingingo kandi ngendegwa ko zishobora gufasha kugira ivyo bahindura mu buzima bw'ishirahamwe kugira ngo ishirahamwe ritere rikura. Nyama rero mu ncamake CPEPU nivyo ni ishirahamwe rikora ibikorwa byinshi mu gihugu kandi rifise nogira nti uburambe, muga ibikorwa by'ishirahamwe CPEPU bisanzwe rikora bizwi n'abantu bake cyane. Ni kuvuga yuko rero hariho defi ijanye no kumenyekanisha ibyo bakora, bakagwiza cyane cyane nogira nti les outils de communication, ibyo fasha kumenyekanisha ibikorwa CPEPU isanzwe irikirarangura kugira ngo abakristo ba Pentecote hama ndetse n'abandi bene igihugu muri rusange n'abandi barundi kumbure n'abasanzwe batanga uburi bashobore kubona ibikorwa CPEPU isanzwe irikirarangura, haba mu gihugu haba n'inyuma y'igihugu, n'abarundi bashobore kubona ibikorwa CPEPU irikirarangura. Kuko hari benshi bibaza yuko CPEPU ari kubera yegamiye ishengero rya Pentecote mu Burundi baba bashira imbere cyane ivyo gusenga, muga tazi neza yuko ari no mu migambi yo kwiteza imbere mu gihugu no guteza imbere bene igihugu muri rusange. Murakoze. Ako nohereza ko kuko mu guheza wahaye akaryo kugira nti kugira abakozi bashobore kuraba kugira nti bisuzume bashobore kubona ivyo bashoboye bivanye n'ibikorwa basanzwe barangura, ingufu bafise, bashobore kubona intege nke bafise, n'amahirwe bafise kugira ngo bashobore kubibyaza umusaruro. Hama kandi bize binafashe abasanzwe bafata ingingo muri CPEPU n'ibyashobora kwegeranywa kugira ngo baze babifatire ko mu gutunganya nogira nti urutonde rw'ivyigwa kugira ngo bize bifashe gusununura ubumenyi no gukomeza ubumenyi bw'abakozi basanzwe barangura imigambi mu ishirahamwe rya CPEPU.